music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show. Future Pro Hitmaker. In the morning, you my sunshine. You my sunshine. When the night comes, you'll be my light. What's up bantu bacu tuzire kumeze neza nk'uko tumeze neza. Iyi ni Linda Costa TV, kiganiro ni The Town Trend Show. Kiganiro kibahereza amakuru ari ku mwanya kandi ashushe cyane. Imbere yuko mvuga ikintu na kimwe banzu fyonde subscribe tubigira umugenzo guys. Fyonde subscribe, like, comment kugira umbwire ingene wakira ibiganiro vyacu mukanya ndaje. Bagenzi industry iratangwe kuryoha ibintu biratangwe gusara muri industry ya 257 ndavuga industry y'umuziki w'u Burundi. Abantu rero basarije ibintu ngo ni bande? Ni MT number 1 number Wiz gang, amazina menshi yakunze kwitwa afadikanije na Sat B Saturama Bafle, aho baduhaye indirimbo iryoshe cyane, indirimbo nziza cyane, indirimbo ifite akanovera, indirimbo iri ku mwanya, iri ku gihe abarundi benshi bari bayiteze ko byinshi, ariko iyo ndirimbo ikaba yabashwayemo, kaba yakiriye neza cyane. Ati ivyavuye muri iyo ndirimbo rero ngo ni biki? Icambere twabonye inyambaro zirenze cyane, inyambaro yaho ubona neza yuko muri iki gihe Sadbi aharaye kwambara impuzu benshi bikunze kwita ngo na costume. MT number 1 arambara nawe ni costume mu ndirimbo nziza cyane, aho ubona neza yuko ari impuzu ziri ku rwego, impuzu ziboneka yuko zizimvye cyane, ariko tukaba tufise aho ubona neza yuko Sadbi yari yambaye impuzu ya rose, ifise ibara rya rose, costume ya rose imeze neza cyane, ubona yuko n'abamwambitse bavuze ati uraberewe genda. Tugaruke kuri MT number 1 vyagaragaye neza yuko yambaye costume ifisi ibara ry'ubururu benshi bita bleu foncé, ukamubona neza yuko na look ya MT number 1 agizwe n'ubwanwa, ubwanwa bukaba bumubera cyane gose, ni nayo adresse yiwe. Uvuze umugabo afite ibyanwa ucubona MT number 1. Izo mpuzu rero tukaba ku makuru dukesha antenne yacu yaratubwiye abambitse izo mpuzu yuko zari impuzu zizimvye cyane guys. Dutandukire kuri look ya Sadbi n'umugabo muri no misi aboneka neza yuko ari umuntu afise akayobe. Ako kayobe abenshi barakavuze ko amajambo menshi n'ubu bandanya bayavuga ati ni umukorogo, ariko we munyishu yigeze gutanga haraho yavuze yuko umukorogo ngo ari amahera. Iyo rero umuntu aronsa amahera biraboneka neza yuko n'ibintu byinshi bihinduka, look zirahinduka, agasa neza gatagata. Ni navyo yishimira Sadbi. Dutandukire ku bazungu, twarabonye abazungu muri iyo video ya One Day ya MT number 1 ari kumwe na Sadbi. Tukibaza nti abo bazungu buba bavuye hehe? Abo bazungu amafaranga abo bahereza kugira baje muri video, mu gihe aha mu Burundi wacu tutamenyereye kubona umuririmbyi n'umwe akoresha umuzungu muri video, ariko muri iyo ndirimbo One Day ya MT number 1 ari kumwe na Sadbi twabonye abazungu benshi kabisa, abazungu ubona ko bari muri movement, atari babazungu ubona bafuye gusobeka mu ndirimbo. Abazungu bari muri mood, abazungu baboneka yuko bari muri video kandi bayishimiye cyane, baryohewe cyane. Ahantu yoba yakorewe ndirimbo tukaba tutarahamenya gushika ubu, ariko amakuru dukesha antenne yacu nyene tubwire yuko iyo ndirimbo yoba yakorewe ngaha nyine amasanamu, ati akaba yakozwe nanda ayo masanamu. Reka nze ndababwira umuntu yakoze ayo masanamu.
amasanamu akaba yakozwe n'umuhinyanyuzi Kent P kuva muri Empire Avenue. Kent P rero bagenzi akaba yasaze. Kent P yahumaganye amavideo amaze iminsi aduhereza n'amavideo ari ku rwego mpuzamakungu. Ubona neza yuko uwo jabuka gukorera video hanze yoba homvye, ahubwo Kent P arusha n'aba ba producteur bakorera hanze. Guys, ikintu rero cyadutangaje cyane muri ino video nukuntu twese tuzi neza yuko uyu munsi ari ku munsi wa Saint Valentin, ariko tukaba twabonye agasene MC number 1 afukamye ahereje agakado umukobwa. Tukaraba inyuma tukabona neza yuko uyu mukobwa umuntu yamufundura igitambara ari Satbi. Tukavuga nti iyi strategy bakoresheje, iyi creation bakoresheje, Satbi ari kararirimba, MC number 1 ari karakora ibikorwa. Ni indirimbo ubona neza yuko ibintu bari kubiravugwa mu ndirimbo bisa neza n'ivyo uri kuribonera. Bikaba bivugwa neza yuko Satbi yoba yahawe amafaranga menshi. Ntitworeka kubivuga, Satbi no muririmbyi agoye cyane nkuko MC number 1 nyene vuba tugiye kumuronderera tumubaza agafaranga yoba muhereza Satbi. Biravugwa neza yuko Satbi yoba yahawe amafaranga menshi kabisa kugira yemere gukorana indirimbo na MC number 1. Ikindi naco nk'akabanga no kubabwira yuko Satbi ashobora kuba yamwijije MC number 1 muri Freemason. Izo akaba ari inkuru zinugwanugwa natwe tukaba tutarazitorera umuti neza, tukaba tutari sire ijana kwijana, ariko mu bimenyetso tubona ibintu by'intoki. Ugarutse inyuma gato muri video ku munota wa 3 n'amasegonde kanaka urabona neza ibintu bariko baragira muri video, ukabona neza yuko ari ibintu by'aba Freemason, ukabona neza yuko ari abantu bamaze kwinjira mu gihe MC number 1 wewe atacara bivuga ko hanini, ariko Satbi abenshi kenshi byaravuzwe yuko ashobora kuba yamaze gusinya muri Freemason. Ugiye kuraba ku ma 6 Satbi asigaye afise ingene East Africa, karere ka East Africa kose yakifatiye mu minwe, urabona neza yuko Satbi asigaye yarinjiye muri wa mwuga wa Freemason, aho abicamamare cyane afise ikintu cyose akoze aba ari hit, arakwemera yuko ari hit kikaza kigakubita hit. Guys, tukaba twiyumvira igituma MC number 1 aguma arondera Satbi, aguma murondera Satbi hirya nino bagakorana indirimbo. Mukibuka neza yuko baherutse gukorana indirimbo yitwa My Only One, indirimbo yakunzwe cyane, indirimbo ubona neza yuko iri ku mwanya gushika ubu igifisa akanovera kadasanzwe. Vuba narabemereye neza yuko jewe kopie kole atamunsi numwe nzigera ndabatahasa, atamunsi numwe nzigera ndabadekonera, nzokoma ndabaha ibintu biri ku mwanya. Nabemereye neza yuko MC number 1 vuba yikumubahereza. Mumvirize bimwe mu bibazo tuzomubaza, ndetse namwe bwe mushobora kumubaza. Jewe ndabifisiye ko uruhara ntigeza kubimubaza kandi akavyishura. Eka dutandukire ku makomantere yagiye aravugwa ku byinshi kuri iyo ndirimbo. Biboneka neza yuko ari indirimbo yakiriwe neza cyane n'abakunzi b'umuziki ndundi, aho ubona neza yuko MC number 1 ari kumwe na Satbi baguma bamukeza hirya nino bamukeza. Aha turavuga nka commentaire y'umuntu yitwa DJ Nice Pass, avuga nti uwemera ko ino ndirimbo izomara imyaka 100 ikiryoshe na me like. Turabona indi commentaire y'umuntu yitwa Inosa avuga ati ababonye ko Satbi yari yambaye neza na me like. Turabona indi commentaire y'abaririmbyi batandukanye nka Masterland, Bface, ba Zenobino, ba Stanisha. Tubona Masterland avuga ati More Than Fire, Bface avuga ati ni keza vraiment. Aho tubona neza yuko Stanish akubwira ati mutatumaliza ba brothers. Ubona yuko ari support iri kiva ku baririmbyi batandukanye, bemera neza yuko indirimbo ari umuti kabisa. Ubona nk'umuntu witwa after party avuga ati Canada turiko turabaraba uku akanura amaso, afitiura amaso cyane, biboneka neza ko indirimbo ayiraba dakebaguzwa. Tubona na commentaire y'umuntu witwa Nshuti ya Bose avuga ati amazing video, perfect song, you made it a big dude. Boneka neza yo yashima indirimbo cyane. Turabona mu hinyanyuzi Zenobino avuga ati number 1
watch. Hari uwitwa Sofoni turabona komantere yiwe yanditse ati ndaronse iyindi song yo kumviriza everyday imbyutse with Nation and Empire Avenue Fire, ashirako emoji z'umuriro. Na komentere wita ngo dusabe Evariste avuga ati mzee wa melody. Uyo mzee wa melody ni Sabina MT number 1 n'abandi yavuze. Hari uwindi komentere y'umwitwa Paul Breezy avuga ati inteye ivyishimo, fire kabisa. Guys, turabakunda cyane. Mr Kopie Kore nako tutazokora kugira tubahereza ibintu biri ku mwanya biryoshye cyane. Gumana natwe, turabakunda cyane. Ciao ciao. Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.